Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntambwe Data TV na cane mwebwe musanzwe mukunda gukurikirana ikiganiro yaga muganga amagara meza kugubwa neza no kuranirwa mu byanyu no mu banyu n'ivyo ndabipfurije ndabaha ikaze jewe Janvier Imana irambona mubona kandi mwumva mwijwi nije nkunze kubana namwe muri kino kiganiro gisanzwe gifise intumbero yo gusangira n'abakunzi bacu inyigisho n'impanuro ntungamagara mu kiganiro yagambwa gacuno munsi twagomba turabire hamwe bimwe mu bintu byo dufasha kwidetoxifya kwikuramwo imicafu canke se novuga ngo imyanda ibintu vy'ivyuka bibi amagaze kubera yuko nizera yuko batari baki murabizi yuko bivanye n'ivyo turya bivanye n'ivyo duhema impemu kirere ingene kiba kimeze murabizi yuko umubiri wacu ushobora kubamwo imicafu udakeneye canke imicafu idakenewe none rero mbega umuntu ni gute yosohora iyo micafu kugira ngo bikunde yidetoxifye hanyuma umubiri wiwe ugire amagara meza abeho ata micafu canke ata myanda canke ata magaze ata bintu novuga ngo vy'ubumara biri mu mubiri wiwe ngo bihave bimugirira nabi murumva ko ico kintu ari nkenerwa cane nimba hari ubuhinga canke se uburyo mu buryo kama naturel bwo dufasha gusohora ibintu vy'ibigaze ibintu vy'imicafu vyohava bigirira nabi amagara yacu tukabisohora dukoresheje ivyo dufungura canke se ubuhinga busanzwe novuga ngo bumenyerewe mu buryo kama ndabaye ikaze rero mwebwe bashasha na mwebwe abasangwa musanzwe mukurikirana kino kiganiro kugira ngo mubane natwe muri kino kiganiro cyacu cy'uno munsi murumva yuko gifise intumbero idasanzwe yofasha umuntu kugira amagara meza nuko rero bimwe mu bintu byo dufasha gusohora imicafu canke imyanda canke ibintu novuga ngo vy'ubumara novuga ngo by'amagaze ibintu bishobora guhungabanya amagara yacu kimwe muri ivyo nuko ngo umuntu akwiye gufungura imboga n'ivyamwa imfungurwa zigwiriyemwo ivyo bita ngo ni amafibre izo mfungurwa rero zigwiriyemwo amafibre akenshi usanga ari imboga n'ivyamwa aho umuntu yokwibaza ngo mbega none bigenda gute umuntu afunguye izo mfungurwa zosohora imyanda canke imicafu iri mu mubiri gute muze mukurikirane neza murabe iyo umuntu akunda gufungura imboga n'ivyamwa ntakunda kugumbiza canke se kugumirwa ntakunda kugira constipation imfungurwa zigwiriyemwo imboga n'ivyamwa ziratuma umuntu agira digestion neza ku rugero rwiza gutyo ivyo yafunguye ntibitebe muri we iyo bidatevye muri we rero burya biratuma novuga ngo ivyuka bibi bivuye kuri novuga kuri ya digestion ryaho kaje bifungurwa uko imfungurwa zidateba cane mu muntu niko bituma novuga ngo amagara y'umuntu adahungabana kuko by'imfungurwa zigutevyemwo cane no kuvuga yuko biratuma habaho imigera novuga ngo mayane majambo bigasa nkaho mengo bikuboreyemwo bigaba vyogira nivyo konanira cyangwa se vyohungabanya amagara yawe none rero kubwiyo mpamvu ufungura imboga n'ivyamwa no kuvuga imfungurwa ziguriyemwo ivyo tungo ni amafibre bituma umuntu novuga ngo ihoka ry'ibifungurwa riba neza yoroherwa gutyo bigatuma usanga mu mubiri wiwe atamigera atamicafu atabisigarira byohungabanya amagara y'umuntu biri toxique bimutebamwo canke se bimumaramwo umwanya muremure caka biri nico ngo umuntu akwiye kugira akwiye novuga ngo kwiyubara cane mbere bishobotse akagabanya cane ku rugero rufadika gufungura imfungurwa zo mu mahinguriro kubera ko imfungurwa zo mu mahinguriro zigwiriyemwo isukari murabizi canke imyunyu canke novuga ngo ibi bita ngo ni ibinure canke ivyo bita ngo ni ama additif vya bintu byo mu mahinguriro bongeramwo murabizi yuko hamwe uzabumva ngo iyi ni embe mugabo akurikirana ugasanga mu vy'ukuri iyo ji bita embe ntiyavuye mu mwembe nakamoto gusa k'ivyo bashizemwo byo mu mahinguriro kugira ngo wumve ko umengo unyoye embe ariko mugabo utanyoye embe rero ngo ikintu kimwe mu bintu vyofasha umuntu gusohora canke se kugabanya no kwirinda
ibisigarira biri toxique bishobora guhungabanya amagara yiwe, ngo umuntu yo kwiyubara cyane canke yogabanya cyane ku rugero rufadika gufungura imfungurwa zo mu mahinguriro kubera ko ziba zirimo ibintu vy'amasukari, imyunyu, ibinure n'ibindi vyo mu mahinguriro bidafitiye ineza amagara y'umuntu. Ikindi kintu ngaho umuntu yokora mu ntumbero yo kugabanya imyanda, imicafu, ibintu biri toxique vyohungabanya amagara y'umuntu, umuntu yokwirinda cyane itabi n'inzoga. Murazi yuko itabi n'inzoga ivyo bintu birashobora kugira birashobora guhungabanya ingene umubiri usanzwe ukora, birashobora guhungabanya ingene igitigu gisanzwe gikora, birashobora no guhungabanya amafyigo ingene asanzwe akora. Kandi ivyo bihimba bibiri, yaba amafyigo yaba igitigu, bikaba ari bimwe mu bihimba novuga ngo bikuru bifise igikorwa gihambaye co kuyungurura amaraso n'ibindi. Kumwe murazi ivyo twanyoye bica mu mafyigo, umuntu akabisohora bice mu mwanda mutoya. Ibyo byose rero itabi n'inzoga biri toxique, birafise ubumara, birafise ibisigarira bisigaza mu mubiri wacu. Kubw'iyo mpamvu wipfuza kugabanya ibintu biri toxique, ibintu by'ubumara mu mubiri wawe, gusaba yuko wirinda cyane kunywa inzoga hamwe n'itabi. Ikindi kintu umuntu yokora, umuntu ngo yoshira imbere gufungura imfungurwa bita ngo ni les aliments entiers. Les aliments entiers nk'akarorero nk'uko twavuga tuti imfungurwa z'umwimerere, kuko iyo zitaciye mu mahinguriro uba ubifunguye bigifise vyankenerwa na vyangombwa vyose. Murabona nk'umukate nk'akarorero, umukate ujya w'ingano, bavuga ngo n'uw'ingano, bavuga ngo n'uw'abadiabetike, uba kijya gishishwa, bijya bishishwa byose biba birimwo, umuntu aba bijyanye kandi biba bifise vyankenerwa umubiri ukeneye. Rero ufunguye imfungurwa zitace mu mahinguriro, izo mfungurwa ziba zifise vyangombwa kandi vyankenerwa bikenewe, bishobora gutuma umuntu agira amagara meza, bikagabanya ivyo bintu biri toxique mu ntumbero kugira ngo bikudetoxifye, bigukuremwo imyanda canke se ibintu vy'ubumara vyoba biri mu mubiri wawe. Ikindi kintu gihambaye cyane gifasha umuntu kugabanya ibintu vy'ibisigarira vy'ubumara biri toxique biri mu mubiri wiwe, ngo ni ukunywa amazi ku rugero rukwiye. Kunywa amazi ku rugero rukwiye naho twaragize ibiganiro byinshi ngaha kuri runo rubuga rwitwa Ntamvira TV, tubahamagarira mwebwe bashasha kubiraba. Twaravuze ibitari bike mu vyerekeye ingene umuntu yonwa amazi akwiye. Umuntu akwiye kunywa amazi rero n'imiburibure ataja munsi y'ilitiro 2, uwo vyagoye ilitiro 1.5. Ariko kandi ngo igihe cose umubiri wawe yagusavye, ushobora no kunywa n'amalitiro 4 canke arenga, nimbura ahantu hashushe canke ari mu gihe c'uruzuba canke ari mu gihe novuga ngo ukora akazi kenshi gatuma ubirinda ugumba, hanyuma umubiri ukagusaba amazi, canke nimba ugura umusportif wiruka ugirane ukina umupira usubira, ukwiye kunywa amazi menshi ashoboka kugira ngo umubiri wawe ushishikare gusohora vya bisigarira, ya myanda, ya micafu, ubicishije muri ya mazi uba wanyoye. Ikindi kintu umuntu yogira, ngo hari ibifungurwa bisanzwe bikora ico gikorwa cyo gusohora imyanda mu mubiri. Hari ndabona baravugamwo ibijanye na za beterave, baravugamwo ibijanye na za pasteke, baravugamwo ibijanye na za pomme, baravugamwo imihwi, baravugamwo n'ibindi nk'indimu, baravugamwo mbere wanashaka na gingembre. Ivyo bifungurwa bimwe muri byo usanga mbere ari bifungurwa biba bifite n'amazi navyo nyine ubwavyo vyongereza amazi mu mubiri, urabona nka pasteke n'ibindi. Rero ivyo bifungurwa navyo bavyita ngo ni ce sont des aliments detoxifya umuntu. Ivyo byose tudondaguye rero ni bimwe mu bintu mwofungura mu ntumbero yo gushishikara kugwanya ibintu vy'ibisigarira biri toxique, vy'ubumara, vy'imicafu, vy'imyanda, vyotuma amagara yanyu meza ahungabana. Nuko ibisigaye navyo baravugamwe bitari bike ngahaye muri kino kiganiro. Nateguye naho kumbure ngomba guhava ndakigarukiza ngaha, ni ikingene umuntu akwiye gukora imyimenyerezo ngorora mubiri ngo mu buryo bwamaho akamizako. Kubera iki muri ya sport umuntu abizi indugumba aba ari karasohora imicafu biciye mu kubira indugumba. Ahari naho ngo ni umuntu yoryama bikwiye, naho nyatwaragize ikiganiro kitubwira amasaha umuntu akwiye kuryama ku munsi.
uko kuryama. Iyo uryamye ukaruhuka umubiri uriyubaka, ugasubira ngo ukarenforce abasirikare bo mu mubiri, gutyo ngo mbere ngo umubiri ukaronka n'ingene ngo usubiriza ngo uduce ndemangingo amaserire aba yagize ntiyasinzikajwe n'urugamba yagwanye mu masaha yo kumurango, umuntu yakomeretse, yatabutse, yatakaje amaraso, yagize ivyo byose ngo uyu umuntu aryama suffisamment mu buryo bukwiye, ku rugero rukwiye, biratuma umubiri wiwe wiyubaka. Nuko ikindi naco umuntu yokora gihambaye ngo yogabanya cane kuba expose ku bintu bijanye n'amatoxine, ku bintu bijanye n'ubumara, ahantu hari ivyuka, ahantu hari ivyotsi, ahantu bariko barasudira ibintu, ahantu hari bariko barakurira imoteri, amamashini arekura imyotsi myinshi. Ivyo byose umuntu yovyirinda kandi ngo akagira n'isuku ahaba kugira ngo abe ahantu hagiriwe isuku, hari bien aéré, hagiriwe isuku kugira ngo mu mpema aheme impemu nziza, kandi kugira ngo umubiri wiwe, uruhu rwiwe rube en contact avec ibintu vyiza bitarimwe imicafu yohava ibangamira amagara yiwe. Nuko hari n'ibiri mbere bavuga ngo bijanye n'amasona, ya sona muraza baja muri sona, sindajayo kandi mugabo sona ngo yatomoye cyane ntiworaba. Kujya kuntu bagenda bakiyubikira canke se sinzi ko novuga ngo no kwiyuka muri sona biratuma umuntu aca birindugumba nyinshi, hanyuma umubiri ugasohora imicafu biciye mu kubirindugumba, birafasha cyane. Ivyo byose tudondaguye yemwe bakunzi b'ikiganiro yaga muganga cacu cuno munsi, nimwabikora nimwabishira mu ngiro bizobafasha kwidetoxifya, gusohora imicafu canke imyanda, ibintu vy'ubumara biri mu mubiri, hanyuma muheze mugire amagara meza. Jewe Jambo Imana irambona nabateguriye kino kiganiro, nkabanda basezeye ndabakengurukira ko mwagikurikiranye. Mwebwe bashasha mushande kuri sabone canke subscribe kugira ngo mushishikare kuronka ibiganiro byacu, abasangwa namwe mushishikare kubisangiza abandi, naho utaha mu kiganiro yaga muganga c'ubutaha canke mu bindi biganiro bisanzwe bicishwa kuri runo rubuga rwitwa Ntambwe Daheta TV.